Yes bakunzi b'u Rwanda TV1 tukuzuza tuhete amahoro y'Imana nabane namwe tugusuza abadukurikira bari hirya no hino mu karere ka Musanze, abadukurikira bari hirya no hino mu ntara y'Iburengerazuba, mu ntara y'Iburasirazuba, mu majyepfo ndetse no mu majyaruguru mu mujyi wa Kigali. Tuhete amahoro y'Imana nabane namwe. Tujye kuguza amakuru y'imikino by'umwaka, amakuru y'imikino yabaye ndetse n'arabaza gukomeza kuri uyu munsi, aho amakipe yakomeje kwesurana atandukanye haba muri shampiyona y'u Rwanda. Ubwo amakipe yarakinnye uyu munsi amakipe akaza gukomeza, turaza kubasuhuza tubagira ati muri UEFA Champions League Nyafurika ndetse na CAF Confederation Cup naho amakipe yakomeje, aho nguko twabibabwiye rero mu mfunyo z'ubutangira ikipe ya Gicumbi Football Club ikaba yatsinze ibitego 2-1 Gasogi United. Rayon Sport itsinda igitego kimwe cy'ubusa Amagaju. Uyu munsi naho shampiyona mu Rwanda akaza gukomeza naho muri National Football League mu Rwanda, ikipe ya Bugesera iraza kwakira ikipe ya AS Muhanga, ikipe ya Tense ikaza kwakira ikipe ya Gorilla, Kiyovu Sport ikaza kwakira ikipe ya APRFC, Mukura Victory Sport ikaza kwakira AS Kigali, ikipe ya Musanze ikakira ikipe ya Rutsiro. Ahangaha akaba ari shampiyona y'u Rwanda iraza gukomeza ku munsi wa gatanu, aho amakipe araza gukomeza kwesurana. Uko twabibabwiye rero uburyo shampiyona iraza gukomeza uyu munsi, nako UEFA Champions League yaje gukomeza nayo nimugoroba, aho Padre na Mosi yaje gukina n'ikipe ya Vipers, ikipe ya Al Ahly Abdurrahman yaje gukina na Kenya Police, itsinda Kenya Police 3-1. Ikipe ya Padre na Mosi yaje gukina itsinda Vipers igitego kimwe kuri kimwe, iza gukomeza ku aggregate ibitego 3-2. Ikipe ya Al Ahly Abdurrahman yo yakomeje kuri aggregate ibitego 4-1. No muri CAF Confederation Cup imikino yari yakomeje muri Afurika, aho amakipe naho yakomeje kugenda yesurana. Ikipe ya Azam Football Club yakinye na KMKM itsinda ibitego 7-0. Ikipe ya Al Zamalek itsinda igitego 1-0. Ikipe ya Daka itsinda igitego 1-0. SC Belgrade itsinda ibitego 2-0. Haifa FC Wydad Casablanca itsinda ibitego 5-1 Asante Kotokoto. Biza kurangira rwose gutyo amakipe yihanangije indi muri UEFA Conference CAF Confederation Cup. Uko twabibabwiye rero umukino yakomeza mu gihugu cy'Ubwongereza, naho Leeds United yafite umukino kumwe itsinda West Ham ibitego 2-1. Ikipe mu gihugu cy'Ubufaransa nayo Real Sociedad nayo itsinda ibitego 2-1 ikipe ya Sevilla. Mu gihugu cy'Ubudage naho Werder Bremen yatsinda igitego 1-0 Union Berlin. AC Milan itsinda ibitego 2-2 Pisa. Paris FC itsindwa na Nantes ibitego 2-1. Nk'uko twabibabwiye rero uyu munsi naho imikino iraza gukomeza mu gihugu cy'Ubwongereza, aho amakipe rwose nayo yiteguye kwesura ayandi, aho ikipe ya FC Bournemouth irakina na Nottingham Forest, Arsenal ikazakina na Crystal Palace, Aston Villa ikazakina na Manchester City. Umukino ukaba ukomeye cyane ku isaha 12 nayo isaha 12 na Wolves ikazakina na Burnley, ku isaha 12 n'ikipe ya Everton na Tottenham Hotspur nabyo bikaza gukina. Muri Espagne naho imikino iraza gukomeza, ikipe ya Marseille ikazakina na Levante, Real Madrid ikazakina na Barcelona, Osasuna ikazakina na Celta Vigo, Real Vallecano ikazakina na Deportivo Alaves. Mu gihugu cy'Ubudage ikipe ya Bayern Leverkusen ikazakina na Freiburg, Stuttgart ikazakina na Mainz 0-5. Mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe ya Torino na Genoa biraza gukina, Verona na Cagliari, Sassuolo ikazakina na AS Roma, Fiorentina ikazakina na Bologna, Lazio na Juventus ku isaha 3:45. Mu gihugu cy'Ubufaransa naho imikino ikaza gukomeza, Lille na Metz biraza gukina nabyo, ikipe ya Angers na Lille ku isaha 4:15 na 15 naho bigakina, Auxerre na Roeuvre bigakina ku isaha 4:15 naho, na Rennes na Nice bigakina ku isaha 4:15 naho, ku isaha 3 Lyon na Stamford nabyo biraza gukina. Akaba ari amakipe nayo yo ku mugabane bura rwose ibintu biraza kuba bishushe, aho amakipe araza kuba ategereje kugira ngo arebe hagati yayo uburyo irakomeza kwesurana muri shampiyona. Kuko twabibye muri CAF Champions League amakipe naho muri Afrika araza gukomeza uyu munsi. Simba Sport Club gukina na
Singisini biraza gukina nabyo. Mamelodi Sundowns irakina na Remo Stars. Al Hilal Tripoli iraza gukina na RS Berkane. Ikipe ya Esperance iraza gukina na Lohimo FC. Ikipe ya Stade de Malie iraza gukina na Nouadhibou. SM Alger iraza gukina na Colombe. Naho akaba ari amakipe ari guhatana muri UEFA Champions League muri Afurika. Ese UEFA Champions League muri Afurika gikomeje kugenda igora amakipe menshi, biraza kugenda gute? Na CAF Confederation Cup muri Afurika iri gukina Kaizer Chiefs iri gukina na Simba Sport Club ku saa 9. Tamblach iraza gukina na F15 de Angleterre Guinea. AS Otoho iraza gukina na Ferroviario at Maputo. Joliba iraza gukina na US Force Armée. Etoile d'Israël iraza gukina na Nairobi United. Al Nassr iraza gukina na Al Ittihad. Nabyo bikaba ari amakipe araza kwisona uyu munsi. Akaba ari amakipe yose yiteguye guhatana kugira ngo arebe karagira ikamba ryo guhatana CAF Confederation Cup. Nkuko twabibabwiye rero nshuti bavandimwe bakunzi y'u Rwanda TV1, rero uyu munsi muze gukurikirana shampiyona ndetse yo mu Bwongereza, muze gukurikirana shampiyona yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, mu gihugu cy'Ubufaransa. Byose akaba ari amakipe araza gukina mu gihugu cy'Ubudage, naho amakipe ariyo by'umwaka muze kwibana muri ku mugana wa Afurika. Hari imikino myinshi cyane, haba muri CAF Confederation Cup, haba muri CAF Champions League. Amakipe naho araza guhatana, akaba ari amakipe ameze neza cyane, akaba ari amakipe yishimiwe. Nkuko twabibabwiye rero no mu Rwanda imikino y'umunsi ikaba iraza gukomeza nabwo nkuko twabibabwiye. Mukaza kureba ikipe ya Bugesera za gukina na za Muhanga, za Tense za gukina na za Gorilla, Kiyovu Sport za gukina na APR FC, Mukura Victory Sport za gukina na AS Kigali, Musanze gukina na Rukiro. Iyo ngiyo akaba ari imikino iraza gukina hirya no hino. Ese bakunzi b'u Rwanda TV1, turikoye ati mukomeze dukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 ukomeze kwaguka. Ariko nkuko twabibabwiye twanakomeje kuza tubabwira, umuyoboro w'u Rwanda TV1 ni umuyoboro ubagezaho amakuru y'imikino yizewe, amakuru atavangiye, amakuru atarimo ibintu byo kubabesha. Akaba ari amakuru tuba twacukumbuye twarebye ku mbuga zitandukanye hirya no hino zo mu Rwanda ndetse n'izitandukanye hirya no hino muri gahunda zitandukanye. Aho uko twabibabwiye rero u Rwanda TV1 muze muduha comment mutubye ati ibyo twakongeramo cyangwa se ibyo twagabanyamo kugira ngo u Rwanda TV1 ukomeze kwagura imiyoboro yarwo, kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kuba umuyoboro wanyu mwishimiye. Uko twababwiye umukino rwose uraza kwitegwa cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba ari umukino wa Arsenal gukina na Crystal Palace ndetse na Aston Villa na Manchester. Akaba ari imikino ahangaha yiteguye rwose kugira ngo barebe uburyo duraba bihagaze mu gihugu cya Espagne. Aho umukino wa El Clasico akaba ari umukino wa Real Madrid na FC Barcelona, rwose akaba ari umukino uraba ku saa 12 na saa 11:15. Akaba ari imikino rwose nayo uraba utegereje cyane ku isi, imikino umeze nabi cyane hagati yabo. Akaba ari amakipe yombi araba yiteguye rwose kugira ngo arebe ukuntu arakina hagati yabo. Inshuti bakunzi b'u Rwanda TV1, tukaba tukorera kugira ngo rwose murebe uburyo umupira wa FC Barcelona ndetse na Real Madrid ari kwakira Barcelona, kugira ngo mu witegereze murebe uburyo birabaza kuba bimeze.